dukundana noca ndabihakana tsini dukundana kandi yaremeje ko afise umukunzi bivuze ngo nshobora kuba nahuye n'umuntu adahuza na Abel bikaba ngombwa ko Abel yegerwa inyuma canke jewe nkahitamo nkavuga ati wana rero bimeze kuno kumise mwuko yego muri ico gihe none nimba vyo vyarabaye kuvyiwa abafana bavyibaza canke bo kubimbajije hagati ya Abel na nene ndacaba mubi Abel izo Chris eko mushanje ati ko nabikora hanze jewe ico cyaha kuva mvuka sindagikora bavuze ngo bakenyira filme twese tuvuga ngo turi single je ndavyemeye sinzi impamvu ya Abel mugabo Abel je nabwo ari umuntu wanje wa hafi umva yenda kubwiye wa muhungu we yizo eka kuzuyaza wese nubona ko nabatama ko araguhereza umwana amazi baraga piscine wagiye kogeramwo ukakereka Chris utigeze wemera iyo piscine kuyijanamwo Abel ese numva ibyo bashaka rero bafushe basho bagwana This is Flash TV. We shine to progress. Hello, everybody, everyone, everywhere you are. Hope you are doing well, guys. Natwe muri wa munyenga n'ubushobozi n'ikikongwe tugirikwa n'Imana turaho. Turashima tumeze neza. Ino ni Flash TV 257 nitwa ndikuri yore onse descend ubwa Dr. Bro aka ndiko ndikumwe n'umusara goheza amasana mutabona handi hantu na hamwe. No munsi yoyo no kuturoga baraturoga yitwa Prince Keys nimba taruko uwo turiko turayafata nawe hari ukuntu abameze ariko vyanka vyakunda kwizera yuko imwe mu biganiro tubashikiriza bibanezera kandi tukabahereza ibiganiro bibona ni navyo biba ari ivy'ingenzi muri kakazi kacu kabura umunsi tubazanira ingabire zitandukanye tukabazanira abariko baravyubaka n'abamaze kuvyubaka bakagerayo ari nako twakira one of the beautiful queens dufise muri industry ya movie yitwa ORNELLA MUTONI. ORNELLA we ndakwakiriye. Murakoze cyane. Sinokubwira kamwemwe mfise kubona umunsi ngiye gukorana nawe. Baza ati kubera iki? Rega nanje zamumbaza ndemerewe kubaza. Nabarumbwire kubera iki? Wera naciye bajije. Uramaye imitwe yo kubaza kubera iki? Kimwe muri byinshi nukubera ko nakwifuje kenshi ko twokorana nkakubura. Ndakubonye nuno ucumenga sindemera ko ari wendose kuko ntibavyumve nabi ntabwo wabigaya ahubwo ufise umwanya muto yakabisa ushoboka. Bakaba baranaguhamagaye. Chende yikupa. Uciye yikupa. Hanyuma uretse na jewe abantu benshi bage banyandika ati nera uramuryamira turamukunda ari kuzana abantu benshi ariko we ntumuzane. Nizera yuko burye mvuze ngo ndanezerewe akamwemwe kiwanje kandi dubizambo kaba kavuye mu bakunzi bacu baba abanje baba ba fresh n'abakunzi babo umeze neza ariko yego meze neza kandi nari ndavyishimiye kuba mwanyakiriye muri Fresh TV ivy'agaciro kanini cyane ko nabivuga nyuma y'igihe kinini nabimaze nakora ibiganiro okay ari waragiye heganira nyene warabuze urabura ariko gusa ubwo muboneka hirya no hino mutuntu ariko ibiganiro niki sihuri sinzi caye caranzimije mu biganiro sinari sinesikiye navyiyumvamo sinzi impamvu okay wow ni nera rero je mbonye ibintu nk'ibi kuvyigumiza ngo byo bigoye ubona yuko kabisa ibintu byo kuberwa byo ngo bisanzwe ari ibintu byawe ariko no munsi bawaciriye ko nakagura yes hasi ni black ibyo naho nyene akantu ka black abayajanishije ukuntu n'uturore tumubere nako nyene ni black nibaza mu mubibona mu mutwe hakunda uko twita gute ni nyuzi ni tentire navyo ni tentire nagatentire karimo mbaye nagatentire karimo mushatsi menga harimo utuntu kutunyuzi inyuzo ko ni kwafi basokoza yitwa mapaye munyaruke nabonye bashize ko n'ifoto mbere barabigusavye muri BMT munyaruke kwisokoza yego karibu cyane salon yego babasokoze neza abasokoze nizera ko nabo bari huzozo urisokoreza yego umutipe abizi yitwa gute umutipe yakinye no muri film winzoba hakwa gusa na Chris muvuto umutipe w'iboga kabisa nabonye azi gukora neza aba mama mu mutwe akabikora neza so nera naguheruka kera ariko vuba nubwo atariho narindi nakubonye muri mbe nawe uri mu bare bagiye gutanga inkwano canke wari mu bazakira gutanga nari neherekeje ugiye guko wewe wari ku ruhande rw'umusore yego byari bimeze gute ducire ku mayanga batari bahari byari bimeze neza bro byari bibanga shawe mutacu bwiye timeze uko je ntara mu video nabonye yasohotse
barabishize ku mapaje hose ya invitation ya mariage yasokana ni ya dote ahubwo sindavyumva ukuntu mutaje mvuga biriya birori mwarimo hari nawe bahora wifata nk'utu video ukabona du challenge uri basuka tumuririmba uri mu rubanza je nta tuntu twabanike tusohoka je sishaka kugenda ahantu nyene ngo nihishe oya nigeze kwifata video vuga ati atafoto nta nicabaye okay muga mwagireye ibihe byiza kamera cyane hari haryoshe rubanza rwari rumeze neza bari baberewe hasa neza hari imbeho byari sawa wow nuko mbona imvura igiye natunyagire mana yanje byerekana ko turahindiwe ko turakorera mumenye ko imvura iza kuba yabaye nyinshi mushitsi wacu nawe ntitwomubona ngo tumunyagize nera ushobora kubutera umugisha mu buzima busanzwe kubera imvura niciye bibona ko imvura ishiye imvura burya ikimenyetso gikomeye urabutera nyene bigereranye nzobaze nde mubo mwagendanye numva ko bamuteye umugisha umuntu wese ngira ari wanje wa hafi wese ngira babizi ngira inika zawe nka zibiri ndiko ndikina namwe mu bitinika shoga zako abantu bawe bamugendana tubahago nabuti we mbwira batatu nzana amaze ati nera wewe gute ni muzinanye ntituzinanye bivuze ko muri industry hatanu umwe ko yaba ari wo muri industry industry jenshi tubatuzinanye nubwo numva ubutangiye kubikwepa kabisa ibyo kumenyana n'abantu nzinanye n'abantu benshi nawe turazinanye kandi nawe uri umuntu wanje yamba n'umuntu wawe kabisa benera uravuga igiswahili navuze akantu ka shoga nje nibaza ati umuntu se niba ndamucanga ibintu by'ibiswahili rero jewe biranduhisha kandi uri imvukira ndimvukira kandi sinozimira ku bantu batakuzi uri no mu bantu bake bari mwa bino bintu bya film ari abana b'igisagara kabisa abanyabujumbura muba mwana bibonye umuntu na muri aba no ku mafoto cyangwa kuri video abana ati umuntu yataye urozaga ngaha yoze Tanganyika kuva ruhinja na yoze hirya yejo nk'abantuze umuntu nagira imvuga yacashavura avuye mu rutana hirya yejo ujya muri wasa neza nawe utamvuye je nawe umenye nawe utamvuye mbabare ntuvuga izina ryewe uko sinosarisha kabisa nera ntakandi kantu kakabijya ububona kubijanye cyane no kubona kure yuri mu bikorwa mva bwenge uri munyamuci sinahuye neza kwa kuntu ubona umuntu mu isite ahantu hose ageza ari debrouiller sinzi kurabona hari nk'umuntu ushobora kubwira ngo nsanga kuri cafe guru ugasanga kabisa nahazi ukamworiyanta ugacoka mbwa nka wewe umuntu wahana amakona yose ubuyamenyereye akandi karusho ubibonamo nk'umuntu navuga w'umustar muri movie wapi ahubwo je kintu maze kubona ko abantu bava ruguru bakerebutse gusubira abanyabujumbura awere ko bibona mwe mwaje muje aje tu asanga nkawe ndakurusha amabaraba neza cyane nkazo ni muhinga tani uzi je ndayizi mugandi siko hari ahantu ushobora kubuzi nazi uraza hano ushobora kwanda gusumbya akagace ko muri noro kuko niko nakirimbiriyemo cyane abanye za carama bakizire mu muceri nkawe niho ari bwahatse abura gukuna abantu bakore muri side cyane usanga na kamenga tani zo bane gusa tugiye kumusagana kuzimita musa yakangaye ntazi hose no kuzimiza aho bitwa mu giko turahazi cyane sha aho bitwa abantu banje kera tukira badoresa niyo twaja kure naci nako wajije aho bitwa mu giko turahazi igikote aho ko muri heshi nzaca aho rero niho hantu ngira hafi ucinja muri Musaga bisigura yuko rero aho no kuzimiza ko ari wacumva narazimiza muri karite imwe nka kuzimiza muri nyinshi none umva ko barugura mu dufise tubavize buke niyo mpamvu umuntu ahakunda mukahayoboka uzi ko abana bahano babikundira nk'umukobwa ugasanga hageze ko akunda yikundiye nk'umutipe haruguru mbere abanyamuji bo ngaho yabateye akagera niko bimeze nyine yarakubaye ko nawe mbona wita kubyemera nkaho byakubaye nibiramba mba bitare ko birakuba ko muri no mbere nibira Ngira kumvuga akantu k'urukundo kagakwepa kandi uboneka nk'umuntu afise kwinshi endi nabo kweri kunda rufise ugo kurima n'urongo wow ndabikunze nari kuba desi uvuga ngo kwaramvuyemo ngo ibyo bintu ngo byo gukunda abantu muri tukana mu mango cyangwa ibyo bintu ngo by'inkundo ngo bikina nakize ko babikwepa nigeze kuba meze uko nanje hari ryari ni batari banga ama uza guhura n'umuganga ryaro kuvura iyo ngwara mama muganga muganga iyo nahe ni ndende nzoyifatira umunsi wayo
inahe ya muganga. Yego. Reka tuze tubivuge mu buryo bwako. Nzomanza gusaba urusha umuganga. Muganga. Uwo muganga muri kumwe yaje kukuvura muca murabandanya canke No nivuza naha uyavye nivyo wasirimu cane. Je sirimutse gushika hi. Ako kwivuza utaha rero ngo ni kabi. Ngo akanyuma nimba ariko keza nimba ariko kabi. Wewe ntiwivuza utaha aho wivurije uraguma ngaho ukanaharara. Nivyo bivuze rero urukundo kuko ufise guhishi urumva urahaguma. Wow. Gushika nyene vyanse bazikwereke vyawe. Nera yivuze rero ngo ufise urukundo gwishinca numva menga woroha n'abantu barenze umwe. Inda nyabuna uraraba utubegereko nawe. Byarananiye kugendana n'abantu babiri. Maze no kubigerageza biraba. Yego. Hari umuntu twamanye ejo ndashaka uca ufasha ndavyibutse ko ico kintu uvuze. Reka vuba burya ngo abagabo ntuzubone menga barakaze niki. Ati burya umutima w'umugabo canke gukunda kwiwe ntabwo yakunze byanya byoshobora kwakira abantu barenga umwe. Ngo amanaginga abagore barenga umwe. Ati mugu umugore burya ashobora kumanaginga n'abagabo 10 cyangwa abasore 10 akabashobora bose akabakina imitwe bigakunda. Mugihe utabakunda. Mugihe utabakunda. Mugihe udafise umuntu ukunda muri abo nyene numva byoshoboka ariko mugihe ufise umuntu ukunda biragoye ko ubangikanya. N'umugabo nuko yaba n'umugore. Kuvuga abari umwe basi ufise iyo ngeso ukamurenza ko abandi benshi mugo ubukunda stira barumwe. Oya umaze kuba ufise umuntu ukunda umutima wawe ukunda birakugora kuronka umwanya wo kubesha abantu. Ariko mugihe hari abantu atanumwe ukunda umwanya wo kubesha benshi birashoboka. Isa ngo nera wahuye n'umuganga akamuvura neza. Nerabayeho neza kabisa guma twenga simvuze ko kerana ko ndatwenga ariko bino nkeka ko ari bihe byiza byawe urimo gusumba. Usanga ndi single na. Uri single. Kiretse nimba batabonye umuntu mwazaranye je burya batangiye babiraba. Oya umuntu twazaranye si kuvuga ngo turakundana. Wereka ntunabice n'amasonga turaza kuhagera ko neza. Ahubwo ndashaka ubanze umbwire kuko ni ibintu nagiye mbona n'abantu benshi nkeka ko no mu byo babajije tuza kubigerako. Mvura niye nabidukundira of course. Uri mu bantu bagiye baboneka mu bikorwa byinshi mu minsi heze n'ubu bishobora kuba bihari mugabo abantu baravuga bati nera nimba twaramukunze cyane mu ngingo series. Mwino minsi usa n'uwanyoteje abafana bawe. Nta filime nshasha ugira ubahe canke wanabivuyemo urabandanya wivuza utaha aho ni muri film urakora muza abandi hama witahire ubandanya wipakiza tubiraho. Ku ruhande rwanje sinifuza ko ndaguma nivuza naha mu zindi filime z'abandi. Nifuza kubandanya nkora ivyanje kuko icambe ikintu mu buzima kigoye kenshi ni nango. Aho narinze shobora gutangura nagera hagati numva menga sinobihicira hagati ahubwo no kwega amaguru nkabandanya nkavansa bizofume vyangira kandi imbere. Rero cyo numva nubabwira nuko nageza kubwira narabanyoteje pe bihagije gushika nandi numva ko nanyotewe nukuri Imana ishimwe je cyo ndagukunda rero ikintu gihe hari wowe uracemera ko yego preve nawe warabonye ko wabanyotewe yego naje ndanyoterwa ku buryo naho nkora video kuri TikTok bambwira ngo yego urabishoboye mugabo duhe filme nanje bikambabaza sana rero sinobabwira ko ngiye kuryama kandi imisi yagiye siyo sigaje kugira nshobore kubakorera ivyo bansaba. Nerega nanje haragize igengera ubona bati none nera yo bagiye gufata inzira yaba aningabire n'abandi benshi babibere kuri TikTok atabinde bintu byinshi. TikTok irumva gituma umuntu ayibandanye nta mafaranga isaba ni telefone yawe nziza naka video n'umwanya wawe. Unafise nziza phone yo nziza n'abantu bawe bafise nziza. Udakoresheje iwawe urakoresha iyo mugenzi wawe mu buryo bigakomeza kuko mugenzi wawe menga niyo ukunda gusumba yawe yazirasa zimeze kumwe. Iyo kuryohera cyane muri izo zibiri iri wanje iyagwanje bavuga guca ingozi ngo iyagwanje bari n'umuntu bavuga ngo yarigiye bakongera yarigarutse kabisa. So nibaza ko baba babyumvise abantu benshi bagiye bambwira ati niwe wamubona uzumubaza yuko atakindi gikorwa ashobora kuduha muga twizere ko no mwaka nyine ushobora gukora filime yiwa kuko ni ibintu binasaba n'uburyo bwinshi nubwo ntovuga ko atabugufise biragusaba filime yasaba amafaranga
kubera ikintu cyose ushiramo amafaranga nuyagaruze kwa kundi cyangwa zane inyungu aba yasohotse pe kibaca yatwaye rero filme irasaba amafaranga mugabo hamwe n'Imana ko tugihema byose biba bishoboka byose bizokunda sinera nk'ubu niwe wigwana ko cyangwa urafise umuntu ku ruhande abavuga ati mwamikazi kora facture hanyuma dukora akazi sinari kubanyoteza sorry sinari kubanyoteza yaba hari ntibari kubanyoteza abivuze ko mu ntambamye wage urahora nazo n'uburyo burimo birashoboka ubwo usanga naravye ikiruta ikindi kuko ibitugora si filme gusa no mu buzima busanzwe ushobora gusanga dufite ibindi bitugora kaba ngomba ko twigwanako usanga rero bibaye ngomba ko hari ico usanga umuntu aranyoteje umuntu birashoboka ya mu bikorwa byawe bya hagufi wagiye uboneka cyane ukorana n'umugabo yitwa Abel uno munsi ntimukibonekana cyane uba harabaye udukokora canke mu gukora kwawe ntabwo ukibona ko ukwiye gukorana na Abel jewe nta kintu na kimwe nigeze mpindura kuva nangura gukorana na Abel gushika nino saha ko twatanguranye meze n'ubu niko meze ndibaza twatanguye mumbona mu mafilme yiwe ubu ndacamukiniya ko byari biri n'ubu niko bikiri ku ruhande rwanje ariko urabona we ko ku ruhande rwiwe ashobora kuba ararakora ku ruhande rwiwe navyo nzi bishobora kuba bimeze neza canke vyarahindutse naco ndabizi ko neza ico nzi nuko agwaye atari muri mudu yahozemo kuva kare sigura rero ko ashobora kuba agashangement ariko ibintu n'amahoro je twanye neza vraiment ariko nera hari n'abantu bagiye bikanga urumva n'imvugo z'abafana by'abantu biyumvira ntikoreka kubivuga bakavuga ati sha nera rero ashobora kubera ronse uwundi muntu mu buzima afise n'agaciro gusumba Abel nubwo ntazi impamvu baba babishira muri iyo ango kuko nibazo ko Abel mwagendanye canke mwakorana byinshi nk'abantu bakorana tutakindi kintu gihari mugabo bashaka kuvuga ati nera ashobora kuba ari undi muntu yahuye nawe ahubwo adahuza na Abel akavuga ati nkasubira kukubona agatoki ku kandi cyane mu bikorwa bya Abel je nanje tuzokizanya nawe ucushira mu gaciro bimwe abantu bashira kumenya aho bati none ni igiki gikwiriye uhitamo gutera akagongo Abel kugira ukomezanye n'uwo muntu mumeze neza okay mu gihe umbaje ico kibazo kamanida kubaza imbere ku kwishura bivuze ngo nshobora kuba nahuye n'umuntu adahuza na Abel bikaba ngombwa ko Abel yegerwa inyuma canke jewe nkahitamo nkavuga ati wana rero bimeze kuno kumise mwuko yego muri ico gihe none nimba byo byarabaye abafana bavyibaza canke bo kubimbajije hagati ya Abel nani ndacaba mubi hagati yabo babiri baza umuntu mubaza ko barimo baza kuba ari wataye bavuga ngo guta agataro binaro zasheshe bisigura ko ucumenga yoba ari nera mu gihe Abel wamutaye kubera haje undi muntu mu buzima bwawe Abel sinigeze ndamuta ko twari duhujwe na filme gusa Abel yari mu boss wanje bivyo muri filme twarakinana nawe nyakiriye muri filme sivyo nubu turashakina turacakorana bivuze yuko Abel sinigeze ndamutera umugongo Abel nawe nta kintu kimwe ndamwagiza ko yaraneye umugongo ko Jomundi nebuka ko twanahahuriye hari menga kuri Noheli tuharira Noheli nawe hari baratubeze neza ni kujya rero wayi nitwenyegeza imbere ni kujya nihagira ikindi kintu dupfa kiretse nimba tuzo ko yasangiye kugura itongo ivyo gusa nta kindi two eko bivuze ngo tugiye mu mafaranga niho twoshwana oyi ibyo ngo bikunze gupfa abagabo nibo ngo badapfuye amahera bapfa abagore n'abagenzi ba hafi badapfuye amafaranga bafikije rya nta kindi twopfa kubera n'umupapa arubatse sinumva ikindi kintu twopfa ikitereka tubanze duce gatoya mu bantu bagiye bakwandikira ari benshi uwitwa Asia Claudine Mukaremera yaravuze ngo ayo yose nayi waca guha amashugwe menshi n'utuntu tw'umutima akina neza ndamukunda sana n'urubaju nari nifuza kumubona none Imana yarabikoze turahura narishimye pe uti courage imbere ni heza respect mukobwa mwiza my god umuntu ko atera imitoma arapapa uhava wibaza ngo yohava gukunda muri kabo Imana ibikurinde amen ntazi ko wifitiye Uwitwa Anisia iradukunda yashize kudutima no kubera ndavuga ngo nakiriye umuntu wanje mu muha amashugwe yiwe canke mufise nico mu mubaza mu mubaza yashize ko amashugwe menshi cyane nto harura Anitia iradukunda acavuga ngo turamukunda cyane Uwitwa Yuza ati baragukunda mugabo hari gihusarisha mu kwambara nabyo mbabarire ndagasome si jewe ni bien je sinanga rero muri ko muraraba mubona yambaye nabi ko ari nko
burya je nobwira umuntu ko aberewe yambaye na ico mugabo sinzi ico bita kwambara nabi Yeah. ganero usanga uhora ubikora ntabona ikintu nibaza ko abivuze ko ico kintu cyo kwambara nabi nibaza ko ariko akuntu hari umuntu usanga avuze nko kwambara impuzu ngufi akaba ivyo bikuyeko urumva mugabo n'uburenganzira bwiwe nuko sinabimuhora ariko neraje nabwe nerabujya n'umunyamuji sinibaza ko no mu gukura kwawe wigeze wambara impuzu igera ku birenge wowe jewe ibintu byose ndavyambara ndavuturura byose ndavyambara indebire bigufi ndavyamba ico nambara ni mukonda uti kubera nta mukondo ngira umukondo ufise uri umukobwa mwiza atagira umukondo nta mukondo uti nambara ndikwiza pe hejuru no hasi niko nabivuga cyangwa urawufise mugo ufise ubona atari wo kwerekana ufise mu nda hanini nta mukondo sinoja gushira hejuru inda yanje frère sanga ufise irombo Imana ibikurinde kabisa. Uvuze ikintu cyo kwambara ibintu bire mugabo nivyo je namaze kubona mu bikanzu bire usibye yuko zimwe bita ngo z'impuzu z'abagore usanga ngire ndongore. Razi ibintu byitwa amadira. Dira urazi? Ndakunda kuzamba. Urazi ukazamba? Afise dira nk'ubu wose muri ni muri ni porte-robe ni kwa? Garde-robe. Garde-robe. Umuntu yasanga dira nka zibi. Zirenga zibiri. Irana kubera disi. Nyene kwa nyene urabibona nyene umfasoni. Kabisa. Witwa Miriam aguhaye amashugwe menshi acashira ko nutwaje hotel ayo mpina yiwe ndamwikundira mutoni wirambire Imana ikuzigame hejuru cyane. Merci. Yuza mama ni gwiza ndarukunda kuri kabisa numva menga noru mana yanje. Ngo noru yo ibintu bisigura iki? Yo ngani yo nyene yo ngo niguze cyane numva menga ngo yo kuyo. Yo no kuvuga iki? Ngira yaryo bacaririmba yo. Ano batazamera umwana ishano kabisa. Witwa Aline iradukunda uramuramutse umutubareze uti mbega nturibaruka uturakunzwe cyane n'imitima mwisi love from Rumonge. Ndafise. Irakumbe urafise. Wapi? Ribungenze gane. Mi film. Nakumenda kuvugisha ibijambo byinshi wibunga ego umama yibunga dusubiza ku mumuteri. Shora no kuraba mukanya. Twohura. Ora na nyirayo. Yo. Niyo muri film yonda. Sindavyara. Muri ntuze nihe basha wari ufise nibanga nihe ni muri mu ngingo arangiye mfise inda no mu manga mu ngingo niho wanakoze mariage Witwa Justin Dudu muti urategekanya gukorera Imana kibazo amen kwanza haleluya wanje kuvuga amen utegekanya kuba mama jenje numva gukorera Imana menga ashaka ngo be mama pastor ozi kera amasengesho naho nakunda gusenga ndi masengesho bakunda kunyatura ko konzo cyane bakunda kunyatura ko nzoba umukozi w'Imana umuvuga butumwa akomeye cyane njaho kamahanga nje kuvuga ubutumwa ubwo sivyo bigira bibe ndavyakire mizina cyaye Lera ko mbona udasa navyo kubera iki ryo ndaguciriye urubanza n'ukuri ariko mbona menga ntusa navyo ariko barambye ko nzosengera abantu ibimuga bimuguruke yomve abantu bihaniye ku bwanje gusiga ihengerana kiragera sindu ndambitse kubiganza ndagusengera ntuze inyatsi y'ubukene iguminyeruka ko iyo nani ndayifise imve ko nguri imodoka nk'abandi iyo nani ndayifise nawe kore cyadusengera kore yego ngo wamupfuma kubera ngo ugiye kugura imodoka cyane ikingara aracu Njengera nivyo muri kazoza hama gukorera Imana sinzi uburyo shatse kubivugamwo hari umuntu abona ko umuntu akorera Imana mu gihe nyene yambara kwa kundumwe yavuga ngo hari igihe shika nkambara nabi canke noguma nzanga nkababwira ati Yesu nashimwe mwihane mukizwe akumva menga kuvuga Imana cyane niko gukizwa ariko ubundi gukorera Imana ni gukora ibintu binezera Imana no kumva ati ndabonye diko ndamunezerewe mu gihe arimwo canke diko nameze neza ukenda shobora gukora mufuko nkamuha nzoba nkoreye Imana gukorera Imana biri kwinshi sinzi ico yashatse kuvuga hari abantu baba bumva ko menga umukozi Imana bamuhirirwa mu rushengera tuntu muri abantu bitutagura hasi ariko nyene wa mugani wawe mbona ubukozi bw'Imana nkunzi ikintu uvuze cyo gufasha umuntu kumva yuko niyo sonze ubona ubukorera Imana ukabana neza n'abantu Nimisengera no kuri comment y'umuntu yitwa Mary yavuze ngo ni kibajudisi nera n'umuntu mwiza abana neza n'abantu mu muhamashugwe yiwe uwo nta kabikiwe nera ngo ubana neza n'abantu cyane
kirese utabishatse pe kuko nyene sino mbona undi muntu ari behind the camera agize umutwe guca ati ndavyemeza aravyemeje Imana umugisha no kuko Imana kuriko aya kubishatse turabana neza utabishatse ndamuha amahoro yiwe. Wow. Witwa Fefe Unique Fier TV ariko nako kandi kantu yavuze ngo Ornella ndamukunda cyane vraiment akina neza gose jewe mbona ari we yari kuba meilleure interpretation féminine muri First Cup gusa nibaza ko atari ya postier duhere kuraka ngo abona yuko ari we wari kuba umukinyi w'umwaka mu bantu b'igitsina gore muri First Cup mu Burundi. Ya reka ndamushimira kwanza ukunda vyumviriye arakoze kubonera amashurwe no kunera intege bisigura ko abona ko shoboye ariko muri First Cup sivyo babonye twihangane tuvyakire. Okay. Akabazo rero Ornella nukuri nashaka ndakubwire ko ukina neza ni wakivuga birenze ariko mukinanye na Abel naho murabiryosha kuruta byose na bose. None ibi bintu badiko bagoma bakwiragiza bahuhisha ko mwe na Abel mutagicana uwaka nivyo bakawakishuye navuze ko tubanye neza nubwo yambeshe ntabwo arije nkwiragiza bino bintu nukuri ndabasavye mugumane muraryosha filme mukinanye iraryoha cyane ntimushire imbere kujyana ariko mushire imbere ico mutumariye twebwe abafans hama musubize hamwe vraiment abo badiko bo bishakira ama views mana yanje umuntu dufiki yo nama content meza umenga nivyo bibaryohera nani. Uwitwa Independent Voice yavuze ngo uramutubariza igituma page yiwe ya Facebook atakiyikoresha canke akoresha TikTok cyane na IG. Ngo waraheze Facebook page ya yeah ndey inuziko naje maze ko cyumva kinone nkanera no kuri kwimana kubera ko imbuga zitera kagere kandi mbona afise ibintu byose afise igikundiro gituma imbuga ziwe zoduka. Ya ahubwo sinzi kuno bivuga page sinayihevye ndayikoresha mugabo si cyane gusa umuntu wese aravye kino kiganira ze haca ahubwo kuri page following ni Ornella Mutoni official nyene abisa ana sharing no baraza kutura ne babonanera aguma amera nk'uyambamba tiko turakora harakavura nakomeje kubivuga ne atari yongeye kubazo ikindi kandi atabakunzi biwe barakumbuye igikorwa ciwe kuri channel yiwe ya YouTube witege ikintu gishasha ciwe ibi wabivuze nero usa n'umuntu yavyishuyeko aki uwitwa Mama Sheila official akina neza ndamukunda cashira kudutima twisha shira kwa mapasteke ashira kwa mapfoka n'ibindi byamwa byishi amabizu imitima mana yanjye arabakunze arakoze witwa yuza uzomubaze ko yubatse canke ari célibataire yavyanditse nk'uko célibataire yego uwitwa bene murubiri ado urubuga rwe kuri YouTube yarabaye ko atagomba kuja kuzumva none uti iminsi irihuta yavuze gute mengashaza kuvuga ko urubuga rwe kwa YouTube niko ruraboneka ko ibintu cyane ati none kutari ko rujako kandi iminsi iri kirihuta yego mfite ibisuko ko nacerewe warankebuye kandi merci voilà witwa user ikibazo canje Ornella jewe ndumufana wiwe sana kuko ndakunda ukuntu akina muga ikimbabaza yitaho cyane ivyo abandi kurusha ivyo filme zose zisohoka umusangamwe muga kuri YouTube yiwe mbere ngira yaranabihevye pe sinzi rero mumumbarize ugo rukundi ya rukuru urukundo ukunda abantu cyane mwiyanga hagarare ibaze nzobitunganye ko mbona ari kico kibazo iguma kigaruka cyane wow uwitwa niyo gushima Dorine ryo narabuze ariko hari kibazo uwo mumbarije oya ni biracashoboka ntituragikora ntaco hanyuma ariko uwo mumbaza ati mbe Chris murakundana vyanyavyo canke nizimya ibyo birofa binaco umuntu akari kumbarize ibintu nibiki dori wubaho Chris murakundana canke nizimya ibyo birofa. Okay, zimya ibyo birofa. Kunishiye ufatwa na siri. Oya Dorine ngirina. Oya kantu yashize ko kazi. Ndamwivu. Niyo ndanahereje ko abandi wese bagiye batanga amashurwe bihangane nta zindi zibira gusa. Abantu numva two hinjirira tukanahateba ko gato. Nera ngo bazimye ibyo birofa barunde mwivu. Bazimye. Dorine yagize nabi ataguhitishamwe. Reka tureke akanyuma yahise abaza. Chris murakundana. Oya. Ariko n'umugenzi wanje.
dufise ba Chris benshi muri filime kubera iki kwanza uhise wihuta kumenya Chris twavuze namumenye kubera aheruka gukora kuri Fresh TV mwaramubajije ico kiganiro narabonye bisirikira ca ndabimenya kandi baza ko abantu babikuye kuri kujya twakoranye ingingo dukundana bakaca bashika bakabura kandi twapostinga basi ibintu vyerekeye urugo inkondo twakina iyo film bica bija mu bantu gutyo je nibaza ko ari ico bayikurako sinobaho babihuza n'ubuzima busanzwe yego niko ndavyiba koko none bikoye cyengene burya rero bayipfana ntimugo mwibaza ko menga nta maso bafise hari n'abafise n'irya gatatu yego kweza bamwe muri bo n'abanyamujibo ngabwo ntibababona mwisohokeye nk'ahantu agatoki ku kandi n'iki akaba ariho babihera sindavyibaza ko ariko bimeze sinzi ariko nawe wamenye kandi gusohoka ndakunda gusohoka vraiment rimwe na rimwe iyo numvise bikenewe biranashoboka ugasanga ko bivuze niko mugani ibice byerekana ko dukundana nibisigura ko dukundana uraravye ikiganiro cyose twakoranye na Chris narakiwoye afasha akanyura kiraho yego nera jewe ndaza kuba desi kubera nk'uyakanye Chris mugihe we yasa no gushingira intahe akavuga ati ngerageje kwegeranya mu majambo menshi yavuze yasa no vuga ati nera ni jambo rinini ku buzima bwanjye uramubesheye yavuze yamubaje ati nera ni iki kuri wewe acha kubwira ati ni byinshi kuri jewe ati muri ibyo byinshi ubiteranije nera n'umuntu ki afise uburemere bungana gute mugavye ko turabagenzi yatanguye avuga ko muri abagenzi ariko aza kurangiza asa n'uvuga ati nera sinumva n'uburyo nosigura ubwezi dufitanye burarenze cyane buraremeye buravyibuye nera ni kira kitu kuri jewe kujya mu mugenzi wa sorry mugenzi wa Chris ambo Chris n'umuntu wanje mugabo ntabwo tuba twamana cyane gose je n'umuntu wanje wa hafi turaganira kenshi kwaduhura mu bikorwa kenshi n'ubu deja tuje tuva mu bikorwa mugabo nta musi n'umwe aranyicayika ngo mbwira ati nera uri wa danger no bihungu mu drago umuntu navyo arambwira ari mu bikere mu mikino rero turifata uko hano yanje kandi ikindi naco ko Chris yoba yisamara arasamara kandi ikindi naco ikindi naco muri kiganiro yaravuze ko afite umukunzi ahubwo nyibukije akaga Chris mu kiganiro aranema akavuga ati mfise umukunzi kandi yabivugiye mu mwanya twari dushikiriye tumera nk'abavuga umuntu yitwa Nera none ko kiyemeje ko afite umukunzi hama akaba yavuze ko jenda umugenzi wiwe gute n'ubu bishitse twaba turaba dukundana noca ndabihakana ati dukundana kandi yaremeje ko afite umukunzi ndamushije dawo yashize ko nakandi karuti tubanye neza ku rugero runini nukuri tugera n'umuntu tubana nabi abishatse Nera uraza umukunzi we yarigaza avuga izina ako je umukunzi we ndamuzi uraza hano kwari tugeze uramuzi none wereka kwimenya gute yarahijije ikintu gisa n'umu ex umuntu bari kuravuga babanye umwanya munini ahubwo mbabarira haro n'ikintu narisimvye hari umuntu yitwa Mary muri byinshi yabanjara kwakiriza amashugwe avuga yuko uri kibajura umwana mwiza ubana neza n'abantu nibagiye ikibazo ciwe ntikozo kizanije acara navuga ngo ese muri wa mutima mwiza ufise woba warubahutse gukubita ku ntoke mugenzi wawe Aruvera ndamukubita ku ntoke kubera Chris yaremeye yuko kabisa Aruvera babaye mu rukundo ari umu ex wiwe mugabo bagasana nonze Mary ubu Mary n'umufana akomeye cyane wa filme na Fresh asa n'uvuga ati Nera ko menga yinjiriye mu gukubita ku ntoki Aruvera kugira abare wa Simba na Chris ico cyaha kuva mvuka sindagikora cyo gukubita ku ntoke umuntu kiretse wewe umuhungu wewe woza kumpropose tugakundana nzi ko atawundi muntu ufise nzi ko mufise ukaza ukamwemanga sinokwemerera ntiwigera ukora ico kintu sinokwemerera nzi ko ufise umukunzi wewe twogendana kugira hari kosa n'iryo bari ryawe ne je nk'umufise umukunzi aza ahubwo ati nagukunze bisigwa ko buri muhehese wewe nkunda gute ufise umusheri birabaho urukundo rukimuka niho mera ko urukundo rwimuka rwimutse umanza guheba wa wundi hamugakunda jewe hari gihe ntamuheba byoroshe ako naco iyo ni philosophy uri kuranjaramo ntaco ubitwa Mary kibazo yabajije n'iciyumviro ashikirije nta rezo wumva irimo ndayumva ko ivyo yashatse kuvuga n'ukuri kw'Imana jewe namuhimbaye tubanye neza hagati yanje kuri jewe nije ko ndabivuga mutwaye umusore kanera muhimbare nawe niwe uronka akanya ko kumubona uzomubaza akazovyemanga Nera ahubwo tubivuga bazi ikintu natoyemwo Nera nta kosa wigeze ukora ryo gupapura umusore w'abandi ariko bakivana wo bahitiye gukundana yabaye wewe ari nawe bari kumuno musi tubivuga uko basi nawe ubishizemo oya sindabigushiremo niyo mpamvu dukeneye ukuri kwawe
ya sivyo nira ariko Chris yaravyemeye niyemeye ko nikivyemeye ko ari jewe kandi ari hafi tumuhamagara Chris yari yagoregeje wamoye ariko uzana kubitiye dukoze telefone tumuhamagara imbere akamera ariko arashaka ko ibyo bintu bigarukako mugabo mu biganiro urumva bagende bakirigana kwakoranye na abo hava muteranya n'umusheri wiwe urazi ko usanga nk'umusheri wa araba bino bintu akashavuga ati nera nanje akacanye nkuko banyishite ko kuri banyishitemo kuri Alver akacanyishiramwe nanje usanga ndagwije abansi nabikeneye prep basi dufashe nk'umanalist Chris yovuga gute yuko uri jambo rinini usigura ikintu kinini ubugenzi bwanyu ari budasanzwe uri umwe mu bantu bagaciro kuri we nico yaragishizeko agaca garuka kafise wundi muntu ku ruhande uyita umusheri wiwe jendi peace sana sorry ndugurutse canke afise umusheri wiwe mugabo we waguha agaciro gusumba uwo musheri wiwe oya siko bimeze je cyambere tubaye abagenzi diko tuba turabagenzi okay hari hano tutarenga tubaye abasheri turabasheri kandi ukuntu nitwara ku musheri siko nitwara ku muntu tuzinanye wanashima ahubwo ntabo havusanga ko ku mugenzi noba nitwara neza gusumvya umusheri ko umusheri hashobora kubaho mu ibintu vy'intambara kandi badafise ikintu duhuriyeko cindani gusumba wa mugenzi tuyaga ibirengana tukayaga n'ivya hafi kandi uratse ko twakoranye vya hafi muri filme niki kandi n'ukuri si ubaye wa mbere ubimbaje canke ubinyagirije Shora vuze ndakunda ikintu gihe harura sinzi impamvu nyene mushaka kubidushiramo twebwe tutaravyumvamo nimba basimora ko tuberanye basi mu birimwo biri mwiza ya nisi bavyumva twebwe just ndavyumva ko yombera bon kira kiti nkuko bivuga ati nawe naravyumva ko narabimbwira abahungu mwene mukunda kwibikamo ibintu ikintu kwikuri muri akivuga twadukunze turavuga bisigura ko imigihe tumaranye turabagenzi ariko yarabimbwiye usanga yabonye shana kundi cyangwa ndiko babona ndo Kirese bijya mu n'isoni nkeka yagize isoni zo kubivuga usanga yabonye shana ni Kirese wagera isoni imbere zawe ahubwo nera je mushire wanje aranahumuye nera mwaje agatoki ku kandi umviriza mwaje agatoki ku kandi muza mwana janishije ibi bintu byapfuye kugwamwo byagwanye ko wallahi mana mijuru kwambara byagwanye ko kandi twari mu kazi cyo namubwira rero ko twari byatunaje namubwira ko je ngiye gukora kwa diko kandi urazi rero kuja mu basi mu kigane barakombajije tujane rero hashe yahi natinye ngira umushire waramwizera kandi andi umushanje yaranyizera cha turazerana no mukwinjeye impamvu namudomye namufashije ndaco nikeka umushanje ati ko nabikora hanze jewe ari gituma nawe ko biganira yo ndaporomoka oya nta nubwo kuri rero kukanumva ko ntawe makana wo vati jewe ivyo bintu byose kwa ko turavuga navyo nkora hanze ndabikora mu nzu none nkundana nje sinkundanira mu nzu vraiment sinkundanira hanze mwe by'abana bashuha oya ndamaze gukura rega je mbona akareka rero ziyo ko usanga narumvise imyaka yawe natwenze ndume kubera ibisanzwe biki umuntu mutoya cyane mu myaka kageza so mu byinshi Chris yavuze kuko umukobwa naba muto diko ntaba muto mugabo mbashatse kuvuga ngo umuntu ashobora kubona igihagararo cyawe akibaza nguri na muri nariko uri muri zino generation za hagufi kabisa wowe usanga na ka presse ngaka gusumbya imyaka canke muyinganya ngorari ariko nero mbona sindiko ndahagarara hano hano cyane nca ndanahimuka twegereza no ku musozo tunaguherekeza Chris muri byinshi yavuze yanavuze ati uriya muntu nera n'umuntu mwiza wo kubana abana neza n'abantu amera kabisa nk'ubu gutera amashurwe avuga kuri umuntu adasanzwe wa mugenzi wawe data ndavyemere nawe wahagufi ari we Chris mugenzi ni uruhe ruhande umubona ko gwiza wumva woratira abandi cyangwa uvuga ngo wa mukobwa mufise yaratomboye ico namuvuga ko ciza cyambere n'umwana mwiza ameze nk'uko kwanje bavuga ngo ndakunda gukora ivy'abandi gusumba ivyanje nawe mbona afise akaboko ko gukora ibintu vy'abandi gusumba ivyiwe urazi ko twakoranye iyo akorakorana ikintu n'umuntu agifata nk'iciwe aracitangira naharura amasaha ngo ndagiye bisanzwe basi ni umugore neza kandi ni umwana mwiza rero ukuntu mbona yerekana umutima mwiza ku bandi kumushire urumva ko haba ari kandi kantu kabiryako ikindi naco igituma navuga mu demo yaratomboye kandi sangwe ndabazi yaratomboye kubera vraiment ni type nyene musohokanye tovuga ati ibintu biboneka nabi canke iki rero umva yaratombo ko kantu nagashaka
ati mu bituma nera asarira Chris agasariranira akana kongeyeko umuhungu w'ibogare ni bogare nyene ya sheri wiwe kirazira gushima umugabo w'umugenzi wawe si vyiza nubwo mushima je ndamushima naye kubimwereka oya nera ukunze bishitse ugakunda umuntu ayimubwira sindaduraga na rimwe mugabo basi urakora utuntu kitoza utunyoni we umwereka yuko umukunda ashana fuma ndagwakeye ituma wimuka basi ukabibona ko je hari ikintu numva ashaka kuvuga ariko navyo nakubwira umwana wawe wa nyoko buko akimuka neza akaza nera nta muntu arakubwira ko muberanye benshi no mu ngingo barakunda kubivuga abafana bacu usanga dufise n'ama imvura yavinobora amaso bana pole sana sheri wanje asange nazipye mbega bavuze ngo bakenyi ba filme twese tuvuga ngo turi single je ndavyemeye rero uri mu rukundo vyanyabo jewe sinzi nimba ari umusheri wanje ari seriye mukaba menga turi ku Ngira minga ntubyizeye neza mba numva Chris ari musaro mwataka yoro nkaho yinjirira oya je sinkunda abantu babiri nkunda umwe ubona yaza kuba ari Chris ntabwo ubona ko ari ko yaratomboye yeko yaratomboye nera nawe urakunditse je navyo nzabona we ariko nawe aravyema iyaza kuba ari we ntabwo ubona ko ari ko yaratomboye uramusura umukunzi wiwe niwe ari ko yaratomboye canke je naratomboye we niwe ari kubanza agatombora nawe ugatombora ubugira kabiri bivana n'ivyo akunda aho Chris urapye ibintu yavutse ushobora ko inago yiwe yego yamuhungu renzo mwigeza kure vreba nimba ariko bimeze agahava ngwisha naza gusambura sinabishaka kabisa ariko nera iki kintu rero caravuzwe gisubira kiranavugwa umwanditse jo bundi yitwa Tamira umutsima kuri Burundi wuti yego mbona riramuye ati mu mazina menshi twokwita nera ati mwemere twongereka akantu kitwa lamazi ntabwo nitaye kumenya insiguro n'icatumye azana ako kantu acarangiza gusa avuga ngo umuntu wa mbere yo umuhamya wa bino bintu umuntu yitwa Chris ubwo nyene muri comment umugabo wa mbere yitwa Abel ndi wayo abasimbiyeyo ati bivuga bisubire uvuze ukuri kabiri ati uvuze ukuri umuntu yitwa Chris kabisa niwe ashobora kuba bezi gusumba abandi tuvuze bino bintu nariko ndavuga nibyo uno mwanditsi yanditse nibyo Abel hese yandika nk'umuntu wawe hagufa kuzi akavuga ngo umuntu yitwa Chris niwe yokwemeza izina bagomba kutazira gitwa lamazi bihuriye iryo post narayibonye ati ORNELLA MUTONI ti mu mazina amwe ya Natasha Fisi ego yarasizemo akantu ka Natasha ati numva no muha izina lamazi rero iryo zina umuntu wonyene ashobora kuza harira ko atari ivyo ni izo Chris niwe yobihenyuza canke jeje nakoze nari twengeye Abeli muri commentaire acarajako ati yemwe ivyo nyene vyobazwa izo Chris bisigura wewe sinzi ngira asa no wavyemeje ari muri bamwe bavyibaza sinavyonzi sinzi impamvu yabeli mugabo Abeli je nabwo ari umuntu wanje wa hafi nkuko wewe bibushatse kwivuga nk'ubu je ndibuka Abeli duherukana umunsi tuje muri kahise kuko mibero kwa getura yagakare twasanze ntabwo mugishikirana cyane nubwo kumbe ataco mwapfuye mwarigeze kuba mu bikorwa mubonana yego mu bikorwa no turabonana nubu niko atabikorwa duherusemo kugira biduhuze tuhurira mu bikorwa bisigura ko ubuzima bwanje bwite nabwamenya ushobora kuba ari ubw'ibihuha kandi ibihuha bivuga biba ari vyinshi sivyo rero kuba yarakoze ijya commentaire n'uburenganzira bwiwe ni nkuko n'umufana yari kubivuga kujya nisanzwe Abeli kuvuga ikintu kuba yari basi yari umuntu hagati yacu kigira uburemere niko bifata nko umva yenda kubwiye wa muhungu we yizo reka kuzuyaza wese nubona ko nabatama ko araguhereza umwana je sindiko ndavyumva ukuntu rero ijya commentaire iremereye je ibintu nibiki arahawe ubutahanga none ko umva none ko ngo ni papa boss akabara gushinga akabara hananze tubikore gute nta kantu ko gufuha ubonamo kwabere en fait katabaye mujya commentaire niyoba ya commentaire no baye baje gukora iki kubera iki akagatanga ahubwo niyo biza kuba ari vya vrai ijya commentaire niyobaye ikaba ku muntu ari hagati yacu nka Abel yari kuba ahubwo kundi muntu wari we wese ari hanze voilà binagaragara ko yakoze ijya commentaire binagaragara ko ari ukuri ashobora kuba azi hagati yawe na Chris abandi bantu batazi ikindi kintu nibajije kubera iki kano gatazirano karamazi kubera iki vyerekana yuko on fait turabizi ko umuntu muri mu rukundo
hari igihe usanga muri no mu bindi tureke babandi bavuga ngo uye ngo urumva ngo ni ngoma kangu ubugeni bajya baraduhenda ubunana bahari bareke kuza barazana ivyubesha bisigura ko umuntu muri mu rukundo ivyo bintu hari igihe biba akakumenya wewe basi ari mpamvu bavuze ko ari bo buhaririza mu gihe twaturi mu rukundo turumaranye igihe kinini nko babivuga yo bimenya byose yo babizi nako ariko navyazi ko mu byo tuyaga ntituyaga ndamubwire ngo jewe ngo windani ngo jemera ukungwe hagati y'umusheri wanje canke umugabo twari kumwe canke iki ngo vyagenze ukungo twabanye ivyo navyo tuganira ndushika hiye dushitse hiye bisigura ko twaba tugiye mu burayi nitujayo rero yamunani yavuze ivyo ashaka kandi je kumvuga nini bisanzwe yavuze ivyo ashaka kandi naravyakiriye kandi vyambabaje canke nera hoba yaga piscine tubifata uko hoba hariho piscine urumva nshaka duhagaye ku kintu citwa amazi piscine iri he hoba hari aga piscine wagiye kogeramwo ukakereka Kristo utigeze wemera iyo piscine kuyijanamwo Abel akaba ariyo mpamvu no bintu ariko birazamwo amazi je renda gutera inkuru no koga rero birangora afise imwe muntu ku buryo no maze mwosanga napfiriye none je publicité aha warigeze gupostinga kanuti mu Burundi ni onera mu bakinya ba filme wazi koga wenyine yogera ko nani kuri kijya cuma none wenyine ko ndoga sishikayo yego twebwe wacu simandi yatanganyika uvuze ko iyo piscine yaba Abel ayazi na Kristo ntayo wamucaje nahoshye je sinumva ibyo bashaka rero bafushe bashobagwana nera wakoze kuza wari umunezero kukwakira dusubira ubutaha kandi uzogaruka ufise filime yawe nziza uzonagaruka wemanga ko Kristo cyangwa nige muzaba mwarabitweretse cyane nitwaba twakundanye je ndoyibabwira none basije binwaye igihe nari singo sinabibabwiye mwarakoze kunsengera nawe umusheri none mwebwe mushaka bigende abantu gususigaje nako kutemanga umusheri ufise wariwe sheri wanje nakunda kuja kuri rezo social umva ndomanze ndamubaza ati ntinda gushire ko ndavyemerera abantu uri tayari kuvugwa nabi ko twibaza vuga nabi gusa avyemeye washu tini wa mu boss na ndababwira none ko wasa no wabwiye Kristo wa mwana we n'abasaza bacange kubivuga mengo uri kuri Samara ko Kristo ni yaba yaramaze kuhatera ibyiwe birenge uriya muntu ntazoca atarika je naye kumwemanga ujya mutipe mani nisumuntu yo gushira inyuma mu kabati cyangwa kunyegeza inyuma y'ahantu nicaye cyangwa inyuma y'impuzu yirabura wapi je bibaye biri navyo no mwemanga kwera hakabikibaye ananotse bigahera nufise ngo umuntu w'umustar usanga ari na player boy na wamenya gusa naye ndumunyamuje sinumunyamusara cyeba kimwe kuri kimwe mtoto wa musara museze akimwanga mboga akamwaga no banamuboye mwaga ugali mbonye ashatse kubihindura no mbya ati nuko bimeze okay turabe gusa rero gusa reka ndana kwitanga utarabikora yego hako twirirwa turashwana okay wow nera wari umunezero kukwakira ndagushimira cyane disi nani ndabashimiye cyane hama abafana n'ufise ibintu bagiye barambwira hamwe n'amasengesho yanyu nivyo musabira ku Mana Imana ivyumva hiri bikora yego nuko rero mwakoze mukomeze kunshigikira mugenda kuri page yanje munshigikire yanemeye kugiye kuduga ku muvuduko mwebwe mu makanya mu makanya bendikina mu makanya ibintu bizagenda neza kabisa nibaza ko mwamwumvise igisabo ciwe nera mwamukunze kuko bese mwage muvuga mwana yuko ari n'umugwa neza umuntu ayaga neza cyane kabisa tuba twakunze tunamugarukana vuba afise n'ibindi byisha azobarika aratubwira bizera yuko bizoba neza make your comment ivyumvanye turaca bikeneye we love you guys hasta la vista